mweranda Yeruzalemu yo nditwari beza bo gushikayo kandi urugendo rurananiza mana yacu turasavye inkomezi n'ikigongwe. Ako karirimbo ni Delisi yakanyigishije ndakengurutse uriho karashitsa muri Suède kaca kagira bya bindi vuga buhoro karatwika mugabo katuriye mu bweranda baragakunda rwose cyane sinari bwababwira aho nagakuye. Kaze mu gice ca kabiri c'ikiganiro cacu turiko dusangira n'aba bakunzi b'Imana. Patiri Olivier wo muri diocese ya Bujumbura ari mu vyigwa mu Butaliyano, mushikanje hano Delisia yaranguriye ubutumwa muri Saint Joseph, akaba ubu aba i Buruseli aho arangurira ubutumwa cane cane muri paroisse ya Saint Roch. Turaramukije patiri waho mukuru yamuka mu gihugu ca Congo. Patiri, mu gice ca mbere twaragejeje aho mwagiye muraca i Burundi, uratubwira igisharara kiri Burundi, ari naho havuye inyota yuko nyene ugenda kwihebera Imana ukaba patiri, n'ubu ukibandanya ugishika ku kibuga c'indege. Watubwiye mbe kumaze imyaka ingahe umusaserdoti? Natiwe mu 2016 ego kwezi kwindwi itariki 9 uvuga mu kwezi kwindwi nzoba nkwije imyaka 9 maze imyaka 8 muca muzego. komera kwibanga va plus loin. Ego none patiri, waraje mu vyigwa mu Butaliyano, ubu uri muri kaminuza y'abasalesien. Turaramukije abapatiri b'abasalesien bose muri Don Bosco, Patiri Remy n'abandi bari kumwe. Isanamu y'ubukristo muri uyu mwaka umaze hariya wo yicapa gute? Muri iki kiganiro turiko turasangira n'abantu batandukanye, harimwo abakristu n'abatari abakristu, kugira ngo tubandanye dusangira iteka riva ku Mana. Yego, mu guheruka natanze description ukuntu bimeze mu Burundi. Ni ukuvuga abakristu baho ni benshi bakiri bato, kandi ubona ko bahurumbira ubukristu n'inyota nyene, ubona ko bafite Imana inyota. Ino naho i Buraya mfatiye aho mba i Roma, sinja mu paroisse cane, rimwe bishitse nkaja mu paroisse ndabona ingene bameze. Ni ukuvuga n'abantu bageze mu zabukuru cane. Mu ngoro y'Imana haza abakuze, ugwaruka ntiruri mu ngoro y'Imana, urahandi. Kandi noneho ubwo gwaruka rw'i Buraya sinagwinshi, kuko usanga batakivyara cane. Umuryango ufise abana babiri kuri bo ni benshi, hamwe usanga ari umwe cyangwa ugasanga nyene bafashijwe kutavyara. Rero ubukristo byumvikane yuko buca bugenda basubira inyuma. Kubera iki? Nta abo bashaje uko bagenda baravamwo kamwe mukama bahamagara, ntibaronka ababasubirira. Kakariro bavuga, kakariro watubwira mu gice ca mbere, y'amaraso ashushe kandi azashusha ibintu. Ni ukuvuga abo basaza nta n'amaraso ashushe, ako kariro. Ego murabona ko kera bakunda Imana, kubera no muri ubwo busaza baguma bihata bakaja mu isengero. Mugabo iyo hagiye haravamwo kamwe bashengera ubukama, harabura ababasubirira. Baba bandi bakiri bato siho bari, ntubabwire. N'urumenyetso rw'umusaraba ngira ngo abakiri bato ni bake, usanga bazi kubutera. N'abemera ko ari abakristu ni bake cane. Rero ca wumva yuko bitandukanye cane gose n'iwacu i Burundi. Biratandukanye cane kubera yuko twe iwacu ayo maraso arahari, abo bantu bakiri bato barahari, akanyota karahari.
mugabo naho bimeze gutyo ni buraya nabo batama ubona baza yego mabashaje akabona ko nyine yihata kubw'umubiri kugira ngo ashike muri iyo ngoro y'Imana mugabo muri ko murayaga urumva yuko barafise iyo nyota Imana ashize mu mutima wacu inyota yo kurondera Imana naho bitameze nk'iwacu. Ego cyane urakoze patiri kuri mwe muri ko muradukurikirana. Murumva isanamu Patiri Olivier abona afatiye aho muri kaminuza aba kumure twaronka abapatiri bari mu maparuwase hano i Buraya tuzogenda turababaza, ariko icamaso akwereka nuko atagwaruka ruri ruhurumbira ivyo gusenga cane. Abakunze kuhaba n'abariko baragera mu zabukuru niho usanga yatsa akabuji, niho usanga aje gupanga utuntu, hanyuma iyo agiye iyo buji hari igihe ibura ufata ubwo butumwa irateba ikazima. Ego mvuka ni Delicia. Aya ni amaso ya patiri ari mu butumwa bw'ivyigwa mu Butaliyano. Wowe ko aho uherereye uracari imbere no muri ubwo gwaruka, ubona gute isanamu y'ubukristo uraba basenga aho uherereye? Ego murakoze cyane. Jewe aho mperereye i Bruxelles mu Bubiligi, hari abajene barahari basenga. Ego kuko urabona yuko iyo nyota ihari, inyota irahari kandi ego iyo désir irahari, sinzi ukuntu uvuga désir mu Kirundi. Ego inyota. Ego iyo nyota irahari kuko urabona iyo nk'ubu unye kwa nababwiye yuko ndi muri kohari sanzwe ntangura ubutumwa i Buruseli. Ego nk'iyo nk'ubu tugira amahirwe tugakoranya urundi rwaruka ndetse atari urwaruka gusa n'abandi bakuze bari mu zindi ngero. Urabona yuko vraiment inyota irahari, si menshi cyane ariko quand même aho bageza iyo nyota vraiment ndabona yuko aho ngeza kubona n'amaso yanje iyo nyota irahari. Ego urakoze kuduha iyo sanamu iza yunganira iya patiri, ariko nagira mbaze ubwo si inyota iri mu gwaruka rw'abimukira n'abantu kavukire bo ngaha, iyo nyota urayibona mu gwaruka rwaho? Ego abo nkunze kubona ego ku masengero katolika amaze kuja gusengeramwo dukoreramo ubutumwa. Ego yaba imvukira yaba n'abandi baje bava mu bihugu by'iwacu muri Afrika. Ego urabona yuko iyo nyota ihari mu bavukiye muri ico gihugu si benshi cane. Ego si benshi cane ariko abahari urabona yuko n'abavyonkejwe n'abavyeyi, kuko benshi n'abantu bazana n'abavyeyi babo. Ego n'abandi usanga nyene baza nyene ku bushake bwabo. Oya nivyo ico gice kinyibutsa ko muri uno mwaka amabatisimu y'abantu y'abakuze nubwo bari mu myaka 18, 20 na 20 muri ibi bihugu vya Buraya, ubu Buraya twita bwa kera vieille Europe, ayo mabatisimu yarongerekanye. Ni ikimenyetso c'Imana kivuga ako kanyota kari karazimye gasa n'agatanguye kuduga. Pati umengo hari ico washaka Oya nashaka kumubaza na jewe ico kibazo mubajije kuko yavuze ko kanyota kahari angene muri rusange mu bakiri bato yacishuye. Ego nashaka gufatira nyine kubahavuka numve yuko nabo bakigafisa ko nko mu Butaliyano navuze ko benshi usanga ari abageze mu zabukuru. Ugwaruka si ukuvuga ko ari zero, bariho mugabo ni duke. Igitigiri gusa hari ico twokwita ibimenyetso vya mutima. Umuntu arabona nko mw'ihwaniro ry'ugwaruka ya misi mpuzamakungu y'ugwaruka aho bahura na papa, urabona nk'ugwaruka rwavuye mu Bubiligi, mu Bufaransa no mu Butaliyano, urabona ko hari ikintu umutima ariko arakora.
gusa twizere yuko Imana izoheza igatanga n'abasaseredoti baherekeza ako gacano. Reka mbaze Delicia, none abasaseredoti ubona baboneka baherekeza ako gacanwa ntihashika igihe murondera mukabura? Ego bihabishika tukarondera tukabura kubera ko nabo baba basanzwe bafise ubundi butumwa baba bajejwe mu maparuwase yabo. Ego tugasanga tuko tugikora ku bandi basaseredoti kandi bakatugamburukira bakaza bakadusangiza nk'inyigisho iyo turi mu rencontre, ego mu mahwaniro exactement mu mahwaniro. Ego hari aho tubabura ego birabishika mugabo turashima Imana. Ego birasaba yuko haba ku kigoro pati kuko ibi bimenyetso bya mutima bituma haboneka urwaruka rusenga ukundi, rwitunganya ukundi. Nk'ubu i Buruseli ba Delicia baherutse gutunganya icyo no kwita kugorobeza, kurara barasenga, gukesha igiteramo. Rero baba bakeneye nk'abasaseredoti bumva uyo muhamagaro, kuko kurara urasenga ufasha abakristu, wiregesha, wigisha. Hari igihe udasanga biri mu kungene abasaseredoti bateguwe mu kumenyesha inkuru nziza. Hari ibi by'abakristu ku marezo sosiyo, hari ibi usanga abakristu batakiri gusa kuri bya bibanza twakuze tuzi amaparuwase, ugasanga barasanzaye mu mashure, ku bibuga by'inkino. Nibaza yuko bisaba ko mutima avyura iyo mihamagarira hasanzwe, ariko ngira umukama yongereza muri ekleziya ako gacanwa muri twebwe abasaseredoti. Yego cyane gose, kuko unyisi ntikimeze uko yari imeze mu myaka iheze. Hazarahindagurika byinshi, rero bisaba yuko abajejwe imitima mu maparuwase, mu mashuri n'ahandi biyumvira uburyo bushasha bwo gushikana iyo nkuru nziza ya Yezu Kristu ku bayikeneye. Kandi burya umuntu atamenyeshejwe Imana aca asenga ibindi. Rero abasaseredoti egome dufashijwe na mutima mweranda nukama tumwambaza kenshi gose kugira ngo atumurikire, atwereke ico abantu barubu bakeneye, hanyuma habeho une nouvelle evangelisation, kumenyesha inkuru nziza gushasha, kuko birakenewe cyane gose. Abapatiri beza bazova muri mwebwe, nimusabe muzoronka niko Yesu atubwira. Abageni beza bazova muri twebwe, nimusabe muzoronka niko Yesu atubwira. Abaganga beza bazova muri twebwe, nimusabe muzoronka niko Yesu atubwira. Ibimbugwa ni byinshi, abakozi ni bake, sabanye n'umurima arungika abakozi mu murima wiwe. Nimusabe muzoronka niko Yesu atubwira. Ego cyane, iby'umugwa ni byinshi, abakozi ni bake. Iryo jambo ni Yesu yarivuze, dusabe nye n'umurima arungika abakozi benshi mu murima wiwe. Uyu munsi hari abakristu b'inyambukira ba Delicia, aba bakristu bo muri Suède, abakristu bari muri za Ottawa, bari muri za Maine, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bindi bisagara. Usanga aho bashikiye amaparuwase n'ahari katolika, usanga hari ibyo bigora ko binjiramwo neza. Ugasanga abasaseredoti bo ngaho hari ibyo batabategera ko neza, mbere bishika mbere n'indani no gushika muri ya masakramentu y'urukiza. Abavyeyi bategura ibatisima abana babo, kwirega, ugasanga birashika no ngaho. Rero nibaza ko ari
ibimenyetso by'ibihe bisaba ko abungere b'ekleziya, bisaba ko ekleziya yumviriza mutima kugira ngo abantu bose aho bari, baba mu Burundi, baba mu yindi mihingo, baronka abatumwa babitaho, ntihagire novuga ntibihave bimera nka kwa kundi kw'i Bujumbura wasanga hari abigisha benshi, ugaca usanga nko mu gashure ko mu Kivoga Cambuye bafite nk'abigisha babiri gusa. Ego kugira ngo abasaseredoti tuze turabasangira, ariko bitunganijwe nk'uko ekleziya ego isanzwe zibitunganya. Noba ndiko mvuga ivyo ga Delicia, ico kintu kivuga kwiki? Ego, murakoze cyane. Nk'uko mubivuze, nibaza yuko ekleziya mawe wacu nk'abasaseredoti baba bari basanzwe mu maparuwasi, harakenewe abantu bumviriza abakristo, bakumviriza uko nabo bavyumva, kuko hari igihe nka jewe nivugiye, harageze igihe nkishika mu Bubirigi ndabura aho nsengera, canke ugasanga nyene kumire ibyo uko narimenyereye imisa igenda mu Burundi ugasanga siko bigenda mu Bubirigi. Rero urumva birahungabanya gatoya, ukavuga ati none bimeze gute, burya ekleziya si zimwe, ico kibazo naracibaje. Ndabona ekleziya si zimwe ko twumva eglise catholique nyene ari imyenyeranda, ego yagenewe bose, kandi ishingiye ku batumwa, nk'uko mubivuze. Ego byarampungabanyije gatoya nyene, ariko nyene nagiye nyene ndiga kuba nyene uragwana turabaza. Ego urumva wahungabanye gatoya, ariko hari abahungabana kanini bakabiheba, bakavuga ati twebwe uko twasanze bwa bundi ekleziya atari imwe. Hari abo uravyumvanaga Pati mu bantu baje bambutse n'abakristo, nta amajambo ntayo ndumva, gusa nuko muri abo bakristo nyene hari abo usanga ugusenga bitari novuga nti ku misi y'Imana uko yakabaye. Kumbure agira ati jewe aho sindavyumva neza nk'uko yabivuze, ururimi basengeramwo sindarutegera neza, canke akanovera nari numva hari iwacu siko numva. Ivyo rero birashoboka. Ego nashatse gushingira cane kuri ekleziya, kuri twebwe abasaseredoti, abungere batujejwe. Hari ibituma biri kuri abakristo ubwo gwaruka, izongo igituma bashobora kudasenga, ivyo bituma birahari, tuzobigarukako uyu munsi. Kwari kugira ngo nk'abihebeye Imana, nk'ekleziya batwumviriza, twakira ivyo bimenyetso vya mutima, ntitube gusa ngo duhereze kuvuga tuti turabona ko abantu batari mu masengero, kugwaruka rutahari. Ntitugume muri kwa kwibaza ko bazokwizana nibataza ntaco. Tuje muri kwa kumenyesha inkuru nziza gushasha, aho umwungere agenda kurondera intama, cane cane ko nako tuba twavuye iyo intama ziza zirondera umwungere, gushikaho umwungere aruha mbere akazinyegeza zimwe zimwe. Ariko ino duherereye nk'uko wabivuze, utagiye kurondera nyene turagenda duhera ugaheza ugasigarana isengero bakaryugarama bakaridandaza. Ego ariko mutima mweranda ari ku kivi, wandanye utera agasabisho Delicia n'abandi ba Kristo, Patiri Olivier, ubandanye mubiganira n'abasaseredoti muri ku masomo, kugira ngo ego abana b'Imana ntibicwe n'inyota y'ivy'umukama. Ego reka rero tubandanye ikiyago cacu, mbere duhave tunanagisozera. Patiri Olivier, umaze imisi 3-4 hano mu gihugu ca Suède, mbere naho nyene ni kuri ivyo tubandaniriza ko ubonana n'abakristo b'inyambukira
basenga bakumva ururimi rw'ikirundi, rw'ikinyarwanda, rw'igiswahili, rw'igifaransa. Ego muri iyi minsi ine uraba n'amaso wabibonye gute? Mbega ijambo wabasangije ni ijambo irihe kugira dusangire ivyo vyiza n'abakunzi ba Axial Vibes TV? Yego, icambere no basabikaniriza nabonye ku bantu bari ngaha muri kino gihugu ca Suède, abarundi n'abanyarwanda, n'uwo mutima nyene navuze uranga abantu bahari iwacu mu karere k'ibiyaga binini, uko guhurumbira Imana eka muri Afrika muri rusangi. Ubuheruka twaragirana ikiganiro gato ku kibuga c'indege mu Nyakira, narabonye igishika kiri muri mwebwe. Ikindi aho rero twakoraniye ahitwa Vesteros, niho habereye inyigisho mu minsi 3, kwa gatanu ku mugoroba, kwa gatandatu umunsi wose, kwa Mungu ko bari gusozera n'inkuka y'imisa ejo hahise. Nabonye iyo nyota nyene kuko naho bashikiye ino narabonye yuko inyota itacizima ngo nuko bari mu gihugu ca Buraya. Tubikengurukira Imana. Yacizima inyota yagumye irimo kabisa. Hamwe boba hari uwakanyota k'ubuzima bw'Imana muri Eklezia kazimye, asubira haguruki. Yego. Hamwe baba bahari abo kazimye biragoye kubona, mugabo umuntu arabishije amaso abari bahari abashoboye kuza, urabona yuko bafise guhurumbira Imana kandi ubona yuko batiga amatwi, baba bariko barumviriza. Yego. Hari aho ushobora kugenda ugasanga uravuga, bamwe bakaba bariko baragira nk'uku, bavyemera batura ingiga, mugabo aho Vesteros aho twakoraniye niho wari wibereye nawe patiri. Narabona yuko bafise iyo nyota yikumviriza, kandi bari abakristu bavuye hirya no hino mu mibano n'ibisagara bitandukanye. Kandi jewe mfatiye ku byo mwambariye mukintumira, nari nibaza ko bazoba ari bake, mugabo nabonye huzura n'abandi baguma bahagaze. Nagize nti iyo ni nema ya mutima, ni Imana yabikoze. Ni bya bindi bama bavuga, ariko Yezu urantangaza, ariko Yezu urantangaza, ikigomwe cawe mwami we urantangaza, urukundo rwawe mwami we urantangaza, ariko Yezu urantangaza, ariko Yezu urantangaza. Yego cyane, Yezu uradutangaza. Inyigisho rero zabaye inyigisho zine, kwa gatanu ku mugoroba, kwa gatandatu imbere ya saa sita 2 no nyuma ya saa sita 1, zose zari zihagaze ku civugo ca yubile Eklezia yuguruye, yubile y'imyaka 2025 umwana w'Imana aje kubana natwe. Rero ni rya jambo ry'umwizero, umwizero udatetereza, umwizero ntutetereza. Rero no kuvuga kwa gatanu ku mugoroba twazirikanye cyane inyota yo kubona Yesu. Turashaka kubona Yesu. Ingene abagereki babajije Filipo bati turashaka kubona Yesu. Nawe agacaheza akagenda kubaza uwundi mwigishwa gushika naho Yesu avuga ati jewe naje kugira ngo abantu bose ndabiyegereze, ninamara kumanika abantu bose nzobiyegereza. Naho byari bishimikiye cyane ko Yesu yatwigereje mu gupfa ku musaraba. Kandi uwo mwizero nta handi ufati intuze ya isoko, ni kuri wa musaraba wa Yesu Kristo nyene. Amen. Kwa gatandatu mu gatondo naho reka nshishemwo kuri uyo wese yoba nyotewe Yesu yegere isoko. Yegere isoko ridakama, rya soko ryadudubiza amaraso n'amazi igihe yasogotwa n'icumu ku musaraba. N'ubu riracatanga ivyo vyiza, ntirakama kandi rizopfa ridakamye. Nanone ntirizopfa noneho. Yarapfuye rimwe rizima, ubu nyine rizima mu myaka n'imyaka. Amina. Ku munsi wa gatandatu naho mu gatondo twarabiye hamwe y'ukuntu umwizero utangwa n'ukwemera ubwa mbere. Ukwemera
niko kugaburira ukwizigira. Atakwemera kuhari nta kwizigira gushoboka. Aho birakomeye cyane kuko utagira ukwemera nta nica arindira, abaho nk'umuntu yihebuye, abaho nk'umuntu afata ibi na biriya ataguma hamwe. Mugabo ubufise uwo yemera, akurikira uwo yemera nyene. Kumwe Ibrahimu yakurikira Imana yamuhamagaye ikamukura mu gihugu ca se ba sekuru imujana ikanahani, nawe agaca agenda nka kujya ko umuntu ashobora kuva ahantu hejuru agasimbira ahantu atabona iyo hagarukira, loso dans le vide, kandi amaso yugaye akavuga ati ndemeye yumbariye gusimba kubera aziko neza aza kumusama. Ni nk'umwana mutoyi, umwana mutoyi abonye umuntu akuze amuhaye amuyambiriye, aramuterura akamuterera hejuru, umwana ntagira ubwoba. Umwana aguma avuga ati jewe untereye hejuru nta ngore, ntandeka ngo hasi. Rero nuko rero zarishimikiye ngaho onye ku kwemera kuvyaro kwizigira. Hanyuma yakurikiye imbere ya saa sita gatoyi yari yerekeye ubumwe n'umuvukano bwo kuranga imibano Kristo ya hano, maze igakura igakomera ishingiye kuri wa mutima wunze ubumwe, wa mutima yoteye kubaka Eklezia y'Imana. Nyuma ya saa sita naho inyigisho ya nyuma yari ishimikiye kuri Bikira Mariya nk'umuvyeyi w'umwizero. Niwe nyene aduha uwo mizero. Yesu Kristo niwe mizero yacu, niwe yamuduhaye, niwe yamutuvyaye. Rero nivyo murakoze cyane Patiri Olivier. Abari bagumye avuga ati muradusangiza ngivyo kuri Action Vibes TV, ntitwisangiza turasangira. Delicia, wari muri izo nyigisho, ari muri iri hwaniro, waruje nk'ikimenyetso cy'uyo mwizero, uzanye indamutso y'abakristo b'i Buruseli. Usubira uyishikirize abakristo ba hano muri Suède, mbere utubwire n'ikintu wowe ugiye utwaye, ko aratubwiye inyigisho yashikirije, wewe nk'uwariko aragaburirwa, ushikiriza indamutso warungikanye, amuco utubwira ikintu kimwe nyamukuru ugiye uronse uzoshira bagutumye. Murakoze cyane. Abo dusanga dukorana ubutumwa i Buruseli, ndabaramukije kandi hanyuma barakurungikanye indamutso bishikiriza abakristo ba hano. Barantumye abakristo dusanga ubwo butumwa, nako ndabibabwira. Barantumye ndabaramutse, ndababwira yuko babakunda cyane, kandi nawe nyene n'ukuri barabafise mu gisabisho, kandi nawe nyene ngo mubasengere kugira ngo nawe nyene bakomeze kuba umwe nk'uko umuryango munini wagutse wo ngaha anye muri Suède mumeze muri umwe. Murakoze cyane. Iyo ndamutso muyakire hano muri Suède, turayisangiye namwe bwe mwese abakristo muriko muriyungungana, mwiyungunganya ngo muje hamwe muri Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu bisagara byinshi. None ijambo bo warasigaranye gusangiza abakunzi ba Asia batari bahibereye, wewe niho wari uri. Ijambo numva nasigaranye muri jewe, kandi numva yuko nosangiza abakunzi ba Action Vibes TV n'abakristo nyene aho nyasubira mu gihugu i Buruseli, mu Bubiligi nako. Icyo numva nobasangiza nuko Yesu Kristo aradukunda. Amen. Hanyuma ikindi naco kugira ngo habibiye novuga ngo generalize, ahari novuga yuko Imana yacu nitetereza, umwizero wacu nk'uko Patiri yabivuze ntutetereza. Yesu Kristo ni muzima kandi aracakora. Antuka ibyo nabonye hano muri kino gihugu, na cyane cyane muri hwaniro aho nari kuda participa, numva yuko ngiye mfise umwizero yuko uwo mwami wacu adatetereza. Uwo mwami wacu iyo nitwamugumako azodutetereza. Murakoze. Cyane, murakoze gose. Mbere muri iryo hwaniro twariboneye n'abantu batwaye uyo mwizero, umukenyezi yibungenze muri ino sita gishaka gutanga ubuzima, ni ikimenyetso c'umwizero. Niho Imana yabitse umwizero udasanzwe, kuko hano hatagira abantu
umwiheburo uratera, imana ikazimangana. Twarabonye abantu bashigikirana mu ngwara, bubatse bashigikirana no mu ngwara zikomeye. Urukundo rwamuka kuri Kristo rukigaragaza muri bo ko atari urukundo rw'ibintu biryoshe. Hari abama batubwira ati ajya amasakaramentu y'ukubaka Kristo mugira n'ibikino ntawo bishobora. Twarabonye yuko byose Imana ibirangura mu bumwizigiye mu magara make ya muntu. Rero namwe muri ko dukurikirana kuri Action Vibes TV, mwakire Yezu, mumwemere, umwizero wamuka mu kwemera Yezu Kristo ntutetereza ibyo mwocamwo byose. None bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu twese mu Butaliyano, mu Bubirigi, hano muri Suède, Vibes TV ukwemera kubyara ubuzima. Turabakengurukiye cyane mwabanye natwe. Twari kumwe n'umusaserdoti wacu Patiri Olivier Ndayisaba, ego ari mu byigwa muri communication, bavuga kumenyesha amakuru, mugabo communication irimo byinshi. Ego kumenyesha amakuru, akanya karatureze, ngira tuzokoresha bwa buhinga utubwira ingene ico gisata coterera mu kumenyesha inkuru nziza, nkuko twariko turabivuga. Yego cyane. Igisata ca communication ni igisata kiraba ubuzima bwose bw'abantu. Muri Ecclesia ho bigaca birushiriza kubera ko gica inkuru nziza iraciso kugira ngo ishikire abantu bose, iciye kuri ubuhinga dukoresha ubunye bwa internet, nkuko kuri ubuhinga ngurukana bumenyi, ubuhinga hwaniro, yego Action Vibes TV n'ubundi. Rero Ecclesia yakwiye kubukoresha kugira ngo ibandanye kwiragiza uwo mwizero w'inkuru nziza ahantu hose. Ego cyane urakoze Patiri Olivier. Twari kumwe n'umwigeme Niyongabo Delicia, ego asanzwe araba kandi akarangurira ubutumwa bwiwe bw'Ecclesia n'ubw'igihugu i Buruseli mu gihugu c'Ububirigi. Urakoze cyane, ubadutwaririra indamutso ya kivukanyi, ubagemurire uyo mwizero udatetereza. Ego nanje ari Patiri Inyasa nkuru nziza, hano muri Ecclesia Katolika muri diocese ya Stockholm, aho twari tumaze umwaramo, twahuye turi benshi tuje kwiraramira mu Mukama kugira ngo atugaburire ibyiza byiwe aciye kuri Patiri Olivier Ndayisaba. Dukengurukiye cyane. Wanyitoreye ntaranaremwa, wangunze ntaranabaho Mukama, nzokenguruka ntahengeshanya, ico ciza nanje mbona ngatangarira. Nzobuntu wamungirira, nukwama ndagukurira ubwatsi. Wanyitoreye ntaranaremwa, wangunze ntaranabaho Mukama, nzokenguruka ntahengeshanya, ico ciza nanje mbona ngatangarira. Bye bye, umwaka mwiza, umwaka mwiza. Amen, amen.